music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. Bagenzi Liam Salim arahuje se na nyina. Ni nyuma yo kubona amaposti menshi acana ko hirya nino babifuriza isabukuru nziza y'amavuko umwana wa Sadbi na Bernice. Ni Sadbi na Bernice ivyabo bitameze neza muri iki gihe aho barayi bahujwe n'umwana wabo. Umunezero ukaba wari wose kuri Sadbi na Bernice, ariko ukurikiranya ko video neza urabona neza yuko Sadbi na Bernice umengo hari ukuntu bategerana neza, ubona neza umengo umwe wese agomba gukora ku mwana gusa, umengo hari akantu ko kwinubana. Ivyo birori rero bikaba vyitabwe n'abaririmbye nka Ben Turo kuva muri Empire Avenue, Manager Kent P kuva muri Empire Avenue nyene, na Tatila Me Kalakala n'umuzungu izina ryiwe rikunda kutugora cyane. Uyo muzungu dukunze kubona agaragara cyane muri Empire Avenue. Nibirori byari biryoshe cyane, ibintu byari bisa neza cyane. Reka tugaruke gato kuri uyo mumarayika Liam. Ni Liam Salim Givenchy amazina yo y'ukuri, akaba yavutse tariki 15 Ntwarante 2020. Uyo mumarayika akaba atabintu byinshi arabona kuri ino si y'Imana. N'umwana yavutse avukana urwanko rwinshi cyane rw'abasanzwe bagwanya n'abansi ba se wiwe ariwe Sadbi, aho bamwambika ibara bafata amafoto menshi ameze nabi cyane yo gucafuza uyu mwana no gucafuza se wiwe, aho bayambika kuri uyu mwana ngo Sadbi ngo yibarutse ngo umwana mubi. Amajambo menshi yaravuzwe, ariko bukebuka Imana iracira inzira uyo mumarayika gushika ubu akaba arumanije neza na neza umwaka wose ari kuri inosi y'Imana. Urusaku rero dukura kwa kopie kore nawe ndazi uri kurabibona ngaho uyu mwana ingene asigaye asa n'umwana asa neza cyane. Bivugwa neza yuko ari umwana bashizemo uburyo bwinshi cyane, aho umwana hari n'urundi rusaku bivugwa neza yuko afise compte bloqué gushika ubu ikibirimo amafaranga menshi cyane. Eske nawe niko ubibona? Ja muri commentaire rero utubwire ingene ubona uyo mwana, ingene ubona ivya Sadbi na Bernice aho bigiye guherera. Turabakunda cyane. Yari kopie kore kuri microphone. Ciao. Entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.